Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti bamwanyi mu duteze amatwi, nihedirwe mu basuza kandi bayikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Amakuru tuyahere kuyo hirya no hino kwisi, twayateguriwe kandi turagezwaho na Eugenia Mukankusi. Amakuru turahera ku mugabane w'Uburayi. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko yavuganye na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ejo kuwa mbere ibyerekeye ifungwa ry'imipaka y'Ubufaransa ku ngendo ziva mu Bwongereza, kandi ko impande zombi zishaka gukemura icyo kibazo vuba bishoboka. Yagize ati, maze kuvugana na perezida Macron, twagiranye ikiganiro cyiza cyane kuri telefone, kandi twembi turumvikana neza aho buri wese ahagaze, kandi turashaka gukemura ibyo bibazo byose vuba cyane uko bishoboka. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rirahumuriza ku bijyanye na virusi nshya ya corona yabonetse mu Bwongereza, ivuga ko ari ibisanzwe mu buryo icyo cyorezo cyagombaga kwigaragaza. Abategetsi muri OMS banavuga ko ari byiza ko iyi virusi nshya yatumye ibihugu bihangayitse bihita bishyiraho inzitizi ku ngendo mu Bwongereza na Afurika y'Epfo. Bavuze ko kugabanya ingendo byakozwe mu buryo bwo gushishoza no kugabanya ingaruka, ariko ko ari na ngombwa kumenya ko ibi bibaho mu bijyanye n'iki cyorezo. Ikindi bavuga nuko ibikoresho bishya bibasha gucunga iyo virusi bikora neza. Mu kiganiro yakoresheje, Mike Ryan ushinzwe ubutabazi bwo mu bihe bikomeye yavuze ko ari ngombwa cyane ko hatagira ikintu gihishwa, ariko ko ari na ngombwa cyane kubwira rubanda ibintu uko biri. Abayobozi muri OMS bavuga ko inkingo zakorewe guhangana na COVID-19 zizabasha n'iyi virusi nshya, nubwo bikirimo gusuzumwa kugira ngo bamenye neza koko ko bishoboka. Tukivuga ku bijyanye na virusi ya corona, intara ya Ontario ituwe kurusha izindi mu gihugu cya Canada ejo kuwa mbere yatangaje ko igiye gufunga bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi guhera tariki 26 yo ku kwezi kwa 12, hamwe n'amakoraniro hafi ya yose abera mu nzu, mu gihe igerageza guhangana n'indi nkubiri ya COVID-19. Amaduka amwe hakenewe cyane nkagurisha ibiribwa azagira umubare w'abantu ntarengwa, mu gihe andi maduka menshi azemererwa gusa gutanga ibicuruzwa abantu bafatira hanze y'iduka bari mu modoka. Kurira imbere mu maresitora nabyo bizaba bibujijwe. Abayobozi baravuga ko hatagize igikorwa ubu ingaruka z'abasimusiga. Iyo guma mu rugo icagase irareba intara yose ya Ontario kuzageza ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa mbere gutaha. Iyo ntara yarayitangaje abantu 2223 bashya banduye mu minsi 7 ikurikiranye, umubare warenze 2000. Impuguke zishinzwe kurwanya COVID-19 mu ntara ya Ontario zivuga ko abantu bagera kuri 300 bari mu byumba by'indembe mu bitaro, ariko ko uyu mubare ushobora kuzamuka ukagera ku 1500 hagati mu kwezi kwa mbere. Byumvikanisha neza ko Ontario igomba gushyiraho ingamba za guma mu rugo ku buryo bwihuse bushoboka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa mbere yashyize ahagaragara ibirego ku muntu wa gatatu uvugwaho ubufatanyacyaha mu iterwa rya bombe mu 1988 ku ndege ya Panam mu kirere cya Rockerbie muri Ecosse. Yahitanye abantu 270. Indege yo mu bwoko bwa Boeing 727 yaraturitse. Mu bo yishe harimo abanyamerika 190. Minisitiri w'ubutabera wa Amerika William Barr mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere yavuze ko nta kintu na kimwe kizahagarika Amerika na Ecosse gushaka ubutabera kuri iki kibazo. Ukekwa Abu Agira Mohamed Masoud Khair al-Malimi wahoze ari umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru rw'ubutasi muri Libya ashinjwa ibyaha by'urugomo bijyanye n'iterwa rya bombe. Ari mu maboko y'ubuyobozi bwa Libya nk'uko Barr yabivuze. Minisiteri y'ubutabera ya Amerika yavuze ko Masoud yakoze imirimo itandukanye mu rwego rw'iperereza rya Libya, harimo kuba impuguke mu bya tekiniki yo gukora ibisasu biturika kuva mu 1973 kugeza muri 2011. Amerika inavuga ko Masoud yagize uruhare mu gitero cya bombe mu 1986 ahantu ho kwidagadurira hazwi nka La Belle Discothèque mu burengerazuba bwa Berlin mu Budage. Amakuru tuyasoreze muri Cameroon. Cameroon ivuga ko abasivili amagana n'amagana bo muri Centrafrica bambutse umupaka bahunga muri iyi minsi mike ishize. Igihugu kizakoresha amatora kuri iki cyumweru, kandi abo bose bahungira muri Cameroon bavuga ko hari ubushyamirane bwigaragaza. Abatuye Igaru wa Bure bavuga ko mu minsi 4 ishize babonye urujya n'uruza rw'abasivili bidasanzwe bava mu gihugu baturanye cya Repubulika ya Centrafrica. Guverineri w'intara y'Uburasirazuba muri Cameroon yavuze ko abantu bagera ku 1000 bambutse binjira kwa gatanu bahunga urugomo mbere y'amatora.
ejo kuwa mbere umuvugizi wa guverinoma ya Centrafrica yemeje amakuru yavugaga ko Uburusiya n'u Rwanda byohereje abasirikare amagana mu gihugu cye. Itora ryo ku itariki ya 27 y'uku kwezi ribonwa nk'intambwe ikomeye yo kugarura amahoro muri Centrafrica. Eugenia Mukankusi urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu, iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi ry'Amerika no kuri FM 48 ya radio Inshuti ya Bose. Amakuru yo mu biyaga bigari. Ikibazo cy'inkwi ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania. Aha twasenye dufite amaso urabye n'aburagwayo abafatanye ne benshi kweri barata imbaketse nyuma y'inkambi bagiye gusenya hamaze guhera abantu benshi kweri uta mu ishyamba arabaza baramugaye atagatuntu bagwaye umutima twasaba yigushyira idufasha udukwi tukacana. Abo ni bamwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Mu Rwanda ho Perezida Paul Kagame yatangarije abanyarwanda ko mu mezi 3 abanza y'umwaka utaha w'2021 abanyarwanda bazaba bagejejweho urukingo rwa COVID-19. Izo nkuru n'izindi ni mukanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangarije abanyarwanda ko mu mezi 3 abanza y'umwaka utaha w'2021 abanyarwanda bazaba bagejejweho urukingo rwa COVID-19. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi Boyi uri Kigali mu Rwanda. Mu bihe bisanzwe ijambo nyiri perezida yarigezaga ku banyarwanda binyuze mu nama y'igihugu y'umushyikirano ari ukubera ibihe byo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 isirimo. Iyi nama yarasubitswe. Mu ijambo Perezida Kagame yatanze hifashishijwe ikoranabuhanga yagaragarije abanyarwanda uko igihugu gihagaze. Perezida Kagame yavuze ko nta muntu wari uzi bizaba mu mwaka w'2020, ko nta wari witeze ko icyorezo cya COVID-19 cyakwira isi ndetse u Rwanda rukaba rumaranye nacyo hafi umwaka wose. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye mu rwego rwo kwirinda kandi yumvikanishije ko mu gihe gito rushobora kuba rwagejejweho inkingo. Ibihugu bikomeye birashaka kwiheraho. Ibyo bihugu biragenda bigura urwo rukingo uburyo ibindi bihugu kugira ngo baruje birakomeye, ariko ntabwo bizahera. Hari uburyo hari COVAX organization iriho ishakisha uburyo urukingo rumaze kuboneka, rumaze gusohoka, rwazagera no ku bindi bihugu nka Afurika. Dufite amahirwe nk'u Rwanda muri Afurika, ubwo tuzaba mu ba mbere bashobora kubona urwo rukingo. Ndizera mu mezi ya mbere nka 3-4 y'uyu mwaka mushya tugiye gutangira, cyangwa se nibitinda kugera mu kwa 6 tushobora kuba twabonye urukingo rugira abantu umubare ruramira, nubwo bitaba ko ari abantu bose. Umukuru w'igihugu yanavuze icyo u Rwanda rwiteguye gukora nyuma y'aho mu Bwongereza hadutse ubwoko bushya bwa virusi ya corona buri gutuma ubwandu bw'iki cyorezo buzamuka ku muvuduko ukabije. Ibyo niyo bikimara kuba iyo virusi nshya ishingira kuri iriya mbere coronavirus, abantu baracyabikurikirana kumenya icyo ari cyo, indege zihagarikwa n'iki. Ubwo natwe turaza gusuzuma turebe uko tubyifatamo. Ntabwo twakwirengagiza gusa ngo tuvuge ngo abandi bahagaze kandi twebwe dukomeze. Turaza kubyiga vuba mu gihe gito, turamenya natwe niba tugikomeza ibyo cyangwa tuza guhagarika cyangwa tukagabanya. Ku bindi bibazo bya politike y'u Rwanda n'amahanga, Perezida Kagame yasubije umudepite Caroline Maroni ukuriye komite ngenzuzi mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwandikiye amusaba kurekura Bwana Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda kuva mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Perezida Kagame yagaragaje ko atatunguwe n'amajwi amaze iminsi yumvikana y'abasaba ko u Rwanda rurekura Paul Rusesabagina uri mu maboko y'ubutabera bw'u Rwanda ashinjwa ibyaha birimo iterabwoba, kuko uri mu makosa atabura abamubona nk'umwe. Family, if somebody in the family does something wrong, it's not always going to be expected that all family members will accept that one of their own has done something wrong.
they always try to say, no, we have had this history ourselves. You have, if you look at our past, you have a family, some in the family went and killed members of another family. So the remaining members of the family that did not commit the crime will always find it difficult to accept that their own actually did that crime, or they will find ways of covering it up or denying it. Aragira ati no mu muryango iyo hari umuntu wakoze amakosa ntabwo mu muryango bose bemera ko yakosheje, ni amateka twabayemo. Urebye ahahise hacu twagize imiryango bamwe bajya kwica bo mu yindi miryango, abasigaye mu miryango batakoze ibyaha biragora kwemera ko umuntu wabo yakoze icyo cyaha, bashakisha uburyo bwo kumuhishira. Ku nshuro ya mbere kandi umukuru w'igihugu yasobanuye imiterere y'ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu gihugu cya Centrafrique. Additional force we sent there under a different arrangement is simply to make sure that we can contain any situation that either is aimed at disrupting the elections and also that any groups that would target our forces, so this force would really deal with the matter and without being constrained by the other rules of engagement. So at the same time operating within a legitimate and legal framework. Ingabo z'inyongera twohereje ku bwumvikane bwihariye zigamije gusa kudufasha gukumira ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kigamije guhungabanya amatora cyangwa se umutwe uwo ari wo wose wakwibasira ingabo zacu hatabayeho kubangamirwa n'amabwiriza agenga ingabo zacu zihasanzwe, bakabikora kandi mu buryo bwemewe kandi bwubahirije amategeko. Agarutse ku kibazo cy'umutekano mu karere u Rwanda rutuyemo, Perezida Kagame yumvikanishije ko u Rwanda rwafatanije n'ibihugu kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano muke mu karere ndetse ko rugikomeza gufatanya n'abaturanyi. Yavuze ko kugeza ubu hari bitararangira neza, tanga urugero mu majyepfo ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu cy'u Burundi. Gusa Perezida Kagame avuga ko hari ibiganiro biriho bizakomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi ko amaherezo bizabonerwa umuti. Mu burengerazuba ariho hari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'igihugu yasobanuye ko umutekano wifashe neza nyuma y'impinduka y'ubuyobozi yabaye muri iki gihugu. Gusa yumvikanishije ko ikibazo gisigaye nanone mu majyaruguru aho u Rwanda ruhana imbibi n'igihugu cya Uganda, gusa naho akaba asanga amaherezo bizakemuka. Muri iyi gahunda yo kugeza ku banyarwanda uko igihugu gihagaze, yanaboneyeho umwanya wo gusubiza ibibazo byabajijwe n'abanyamakuru ndetse n'abaturage bari mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu bakurikiranaga iki kiganiro. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Mu Burundi kuri uyu wa mbere abagize urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga bararahiye n'umuhango wayobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza yakurikiranye uwo muhango.
hari umugore y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Perezida Evariste Ndayishimiye yarazindukiye kwakira indahiro z'abagize sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro bemejwe mu ndwi iheze n'inama nkenguzamateka ibisabwe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Abagize urwo rwego n'abashinga amateka hatibagiwe umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bari bahashitse nabo nyene. Ku rugero rwa Valentin Bagorikunda rowe kuramutsa wa sentare yubahiriza ibwirizwa ritwara ayandi mu gihugu, abandi bacamanza batandatu bagize urwo rwego nabo nyene barahiye kutazomena ibanga. Devant Dieu, le Tout-Puissant, devant le président de la République et le peuple burundais, moi, agira ati imbere y'Imana isumba byose umukuru w'igihugu n'abarundi bose jewe Bagorikunda Valentin umukuru wa sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro niyemeje kubahiriza ubwirizwa nshingiro n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kurangura ivyo njejwe mu bwizigirwa ntahengamye no mu bwigenge kugumya ibanga ry'ibiva mu mwihwezo w'imanza n'ukwitwara buri gihe mu cubahiro. Umurwi mushasha w'abagize sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro ntushimagizwa na bose na cane cane awugaya bakaba bafatira ku mukuru wabo yigeze kumushikiriza amanza kizigenza wa Republika. Umunyamategeko Janvier Bigirimana arongoye Tournon la Page Burundi agira ati twibaza yuko hoba hari ikigiye guhinduka, twibaza ko zoba ari nk'indoto. Umugabo witwa Valentin Bagorikunda ni umuntu yabonetse cyane ku butegetsi bwa Nkurunziza nk'umuntu akorera cyane umugambo CNDD-FDD, nk'umuntu yitanga mu kugira ngo ashimishe nyamugambwe mu CNDD-FDD aho gukorera amategeko no gukorera igihugu. Ivyo byabonetse cyane mu itotezwa ubutungane bwagiriye abantu bamwe cyane bari batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Twovuga nk'abantu bahanira agateka kazi n'umuntu bari mu migambwe ya politiki itavuga rumwe na CNDD-FDD. Abo cyane dufatiye nko ku matohozwa n'imigwi y'amatohoza yagira ashigwaho muri 2015 n'inyuma yaho. Bigirimana yibutsa ko isentare ya rwego rukomeye cyane mu gihugu. Cyane iyo hadutse injyane mu vya politike n'urwego ruba ruhambaye cyane kuko hari igihe rutegerezwa guca imanza zikomakomeye, nk'iyo harabitwaye bavuga yuko amatora yibwe, nk'iyo harabitwaye bavuga yuko ibwirizwa shingiro ryaho nyanzwe n'ibindi. Novuga rero yuko dusubiye inyuma kandi nta n'ukundi vyari kugenda. Umugambwe CNDD-FDD n'umugambwe uzi gutora abantu mwe nabo cyane ko umugambwe uzi kwikumira ko ibintu byose. Sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro igizwe n'abacamanza indwi, umukuru wayo n'icegera ciwe, abacamanza batatu barimo umukenyezi bazosasa nk'abamaho n'abandi babiri bazosasa nk'abatamaho. Ibitigiri vyarubahirije ubwoko nk'uko amasezerano y'Arusha hamwe n'ubwirizwa nshingiro nyene bibisaba. Bane mu bayigize n'abahutu mu gihe batatu ari abatutsi. Eroge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 1 993. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe uratabariza impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania. Ishami ry'uburenganzira bwa muntu ry'uwo muryango riratangaza ko rihangayikishijwe n'amakuru yo gushimuta no gufungira ubusa izo mpunzi. Ibyo kandi byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR muri Tanzania. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika umenyesha ko utewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania. Uwo muryango werekana ko ari ihohoterwa riciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira izo mpunzi. Mu itangazo ry'igisata c'ubumwe bwa Afrika kijejwe agateka kazi na muntu kimenyesha ko caronse amakuru ko ari abarundi batari bake bahungiye mu gihugu ca Tanzania baburabuzwa, bicwa, bafungirwa ubusa, banyuruzwa ndetse hakagiraho abatwagwa mu mpisho gufungirwa mu gihugu
gihugu bahunze bavamwo. Muri urwo rwandiko ijwi ry'Amerika rifitiye ikopi umuhinga akomeye akora amatohoza muri ico gisata Honorable Commissaire Maya Sahili Fadal yemeje ko amaze kuronka amaraporo menshi adondagura amabi impunzi z'abarundi zibayemwo mu mezi aheze. Ubumwe bwa Afrika busanga izo mbogamizi atakindi zigamije atari kwirukana ku nguvu izo mpunzi, ndetse ko hari n'abamaze gufata iyo ngingo atari kugushaka kwabo. Ayo makenga abaserukira impunzi z'abarundi baheruka kuyashira mu rwandiko banungikiye abategetsi batandukanye ku isi, harimwo umunyamabanga w'ishamwe mpuzamakungu ONU n'ubumwe bwa Afrika. Ubu n'umwe mu baserukiye abandi. Turiko twitabariza dusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igisata cayo kijejwe impunzi ca HCR rituronderere igihugu kigira gatatu gishobora kutwakira. Twavuzemwo kandi amabi bakorera impunzi z'abarundi. Uwari we wese afise impuhwe ku mpunzi z'abarundi azofasha. Dutegekanya kuguma twitabariza. Ijwi ry'Amerika ryabajije ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi kw'iryo hohoterwa rirarimenya. Tina Geri, umuhanuzi ajeje kumenyesha amakuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya, biraba akarere ka Afrika y'ubuseruko, ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika, aravyemeza. Uwo avugira ishyirahamwe ryita impunzi ku munsi mu butumwa yaduhaye yagize ati: kuva aho habereye amatora mu Burundi, abategetsi b'u Burundi n'aba Tanzania barahamagariye cyane impunzi gutahuka. Twebwe nka HCR twarafashije abarenga ibihumbi 26 bashaka gusubira mu gihugu cabo uyu mwaka. Ubwa mbere twibaza ko abo batahuka ku gushaka kwabo, yamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kwabo Barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba. Dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo, akaba atakundi bari bafise bagira. Umufasoni Maya Sahili Fadel w'ubumwe bwa Afrika wewe yongera ko mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania amasoko yasambuwe mu makambi ya Mutenderi, Nduta na Nyarugusu, ko batemerewe gutembera uko bavyifuza canke kuronka bimwe mu vyankenerwa bemerewe n'amategeko abakingira. Kuri ico kibazo ishirahamwe HCR rivuga ko ivyahagaritswe vyavuye ku itegeko rya Tanzania. Tina Geri yabwiye ijwi ry'Amerika mu butumwa bwihariye ati: sivyo, HCR nta gikorwa na kimwe canke ivyo ryahora riha impunzi ryigeze rihagarika, ahubwo ni kwitegeko ry'abategetsi ba Tanzania. Twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse, amasoko makuru yarugawe, urudandazwa rurahagarikwa. Twarabwiye akatari gake Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi. Ishirahamwe CBDH Vicar rihaniye agateka k'impunzi rirashima ko amabi ryamye rivuga kuva kera yatanguye kumenyekana ku isi. Leopold Sharangabo icegera c'urirongoye yijeje ijwi ry'Amerika ko ari intambwe nziza izotuma abo Barundi bakingirwa. Ivyo rero bikaba vyarerekanye neza ko ivyo twavuga vyose kwari ukuri, kuko kuva mu mwaka wa 2018 twamye dusemerera twerekana ko impunzi z'abarundi muri Tanzania zigeramiwe, zicwa, zinyuruzwa, zihohoterwa, kandi bikozwe n'igihugu ca Tanzania, ariko ntivyumvikane. Ubwo rero ko amakungu nayatanguye kubona ko igihugu ca Tanzania kigirira nabi impunzi, rero tukabusaba ko uhaguruka ukitwarira leta ya Tanzania, ugasaba sentare nyafrika y'agateka kazina muntu igatangura amatohoza kugira ngo leta ya Tanzania ishigwe imbere y'ubutungane. Impunzi nyinshi yagiye irafata, nyinshi yagiye zitwara i Burundi, mbere hariho n'uburorero butari buke bw'impunzi zirenga 8 zifungiwe mu mabohero ya Muramvya na Bubanza. Ijwi ry'Amerika ryahamagaye bwana Sudi Mwakibasi, umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu muri Tanzania, kugira ngo agire ico abivuze ko, yamara ntivyadukuniye ko tumuronka. Ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze kw'icumi-na-1 uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye muri ico gihugu. Ubutumwa yatangiye Nyarugusu ni nabwo yatangiye Induta n'Mutenderi. Yagize ati: harageze ko mwese mutahuka ku gushaka kwanyu, kuko mu gihugu canyu hari amahoro n'umutekano, nta kibanza mugifise muri Tanzania nk'impunzi. Twifuza ko umwaka uza w'2021 uzorangira mwese mwamaze gutahuka. Ayo majambo yarateye ubwoba impunzi gushikaho bamwe muri bo batinya ko amakambi barimwo azohava asamburwa. Turafise amakenga n'ubwoba yuko mu gihe hazoba hasigaye abantu bakeyi bizoca byoroha kugira ngo babatahukane ku nguvu. Mu minsi ya vuba inkambi ishobora kugagwa, tutabarije tuzoja abahunguka bagahunguka, abasigaye nabo bakatondera ahantu munatekana mu mitima, bakadushira mu zindi nkambi
cyangwa bakadukura ngaha muri Tanzania bakadushyira mu kindi gihugu. HCR cyo kimwe n'ubumwe bwa Afurika basaba Tanzania guhagarika ingendo yo gutera ubwoba impunzi no kuzihohotera, nyabuna ico gihugu kicyubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara na karyo Ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Tuyagire mwisanzuye kw'Ijwi ry'Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Tugume muri Tanzania, ikibazo cy'inkwi ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendeli. Ni mu gihe bahabwa ibiribwa bitinda gushya bigatuma bakoresha inkwi nyinshi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovini yasuye iyo nkambi aganira na zimwe mu mpunzi zihatuye. Reka hanahwe yaziyo tuzikuye. Aha twagiye ngira ngo inkoko zikibika. Twavuye muhira 11. Zomara indwizi uraruhuka wohwera. Wovuye inyuma y'ibihugu basubirayo. Nta nkomuntu arosubirayo mu ndwi tangura nyene yaraye ubusa. Ngaha twashenye dufyuye amaso uravye n'aburagwayo. Abafata nyene benshi kweri barata imbaketse inyuma y'inkambi bagiye gusenya. Hamaze guhera abantu benshi kweri. Umuntu agiye nyene abona garutse n'ingorane. Kuduhimiriza yuko twokora amaziko baraje kuduhimiriza, ariko natwe turaraba ati noneho twokora amaziko kandi ducana hanze. Ni kuvuga ego baraje kuduhimiriza yuko twokora ayo maziko akwiriye gucana inkwi nkeya. Twaragerageje kuba twoyakora, ariko turiko ducanye hanze mu gihe kandi imvura ishobora kugwa na nyamaziko ya kijambere tuyakoze turasanga nyene imvura yagwika yonona. Nibaze ko natwe ko bodushikira kumbure bakadufata mu nda tukaronka igikoni, ko bamwe yego twese harimo abishoboye bashobora no kubyiyubakira, ariko bamwe hariho abatabishobora. Ntuta mu ishyamba arabaza baramugaye atagatuntu bagwaye umutima, twasaba yuko ushyiramo idufasha udukwi tukacana kandi urabona bose nabo kandi urumva nabo nta kundi nuko tubona nuko abana babyagwa nabo twabyaye bagenda mu ishyamba bakabagirira nk'ifurambi bitashoboka. Turasaba ko badufashije imbabura baduha n'amakara yo kubicanamo, nyine haduka dudusenya twapfuye amaze tuvuga ati y'umwe twabatumva imyanyi mu bitugu niyo dusenya nyine amasari hejuru amaso. Turasaba nyine basha amashyirahamwe adufashisha kugira umuntu araba yuko yotekana akaguma muhira kugira ngo azarikinga impanuro. Ni ukuri baragwa y'abantu. Bamwe baragenda ukazona baje bariruka, bamwe bagakomereka bakajya no kwa muganga bari bagiye gusenya, bakaca bagaruka baza bariruka kubera inkwi kweri. Ndakubwira ikibazo cy'inkwi hanini abantu kweri oya. Ikibazo cy'inkwi ni hatari, zirasumbuana cyane ziva kure. Tugiye turagira amasanganya n'abantu b'abamama abakobwa bakavakwa ziko ziva kure inkwi zitabonekana hafi y'ikambi. Niyo zije usanga umusozi uraheze abana badafunguye cyane n'abandi bandi kuburyo bashobora indya z'umutaga bashobora kuzifata mw'ijoro gusa ku mutaga ntibafungure. Twagiriye inkwi ziva kure tugacarinda inkwi nyinshi kandi ubushaza nabwo budasha. Inkwi rero zigaca zitugora cyane kubera budasha. Hari aho ubwo bushaza bumaze kudasha tubukura kuko nyene budasha gaca gupfa kuko nyene kubera atankwi dufite. Twe batwigishije yuko dushiramo urukwi rumwe, ubwo rukwi rumwe rero nirondereza nyene twakoze nyene hanyuma tugakoresha urukwi rumwe nyene. Ubwo rukwi rumwe mugabo kubera bisanzwe nyene duteka ubushaza budasha bica bisaba yuko hacagenda inkwi nyinshi. Hagiye inkwi nyinshi bigaca bisaba nyene yuko hagenda inkwi nyinshi cyane kubera nyene ubwo bushaza buba budasha. Twasaba nyene yuko bodufashe nyene boduhereza baraduha nyene nk'imbabura bakaraba nyene boza baradufasha nyene ku bintu bijanye n'udukara kugira umuntu hari nk'ubu nka twege harimo abo usanga bagwaye asima, amaso, umutima bikorera n'ijya misi yomaze ntabakirimaze cyane usanga rero ni ngorane. Shuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo
mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro na mareho, 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 mbifuriza amahoro na mareho.